ntangura ahubwo ndabasaba n'imbabazi kuko urangaro twari twabahaye ya 10 twashoboye kubibahiriza. Iyo tuvuze business to business ukuntu dutanga amaserivisi ngaha mu Burundi kugira ngo murabizi natwe byatubayeho uno munsi kugira ngo nimuza kuducira inkoni ndende. Uno munsi rero nuko bavyentwobije Safi Kentpi turi ngaha kugira ngo tuvuge Hello Africa, album ya gatatu ya Safi. Iyo dukora za brand duhora tugerageza gutanga message gusa umuntu abonye ijambo akumva akagerageza gutegera icyo umuntu yashatse kuvuga. Safi kuba yavuze Hello Africa ngira ngo ni ikintu umuntu ashobora kumvamo insiguro ikomeye cyane, kandi nibaza ko uno munsi tuzagira chance yo kuvyinjiramo mu mizi tuyirabire cyane cyane muri weekend twajeje ko introduza ni gute industrie y'Uburundi yoba uzukuri gashinga imizi igashobora no gukorana n'izindi industrie itikengereye idafise ipfumu idafise complexe iri kuri même level n'izindi. Murakoze bienvenue encore. Nibaza yuko ugusohoka igihugu atari cyo kizotwubakira umuziki wacu. Je nagiye Tanzania, nagiye Uganda, nakoranye na Washington, ndi munsi ya management ya Bukivla, nakoranye na X2Keys, ndirimba na Asle, ndirimba na Urban Boys, ndirimba na Bahati na Mutire, ndiga muhira. But the end of the day, ndi muri Wasafi, abantu baravuze yuko ndiko ndabona amafaranga yanjye. Investissement nabishizemo barasubirangaro abarundi. Kuva umunsi sindasohoka kandi kuva umunsi Wasafi najya muri studio yabo ndabagana bagafata umurundi uko bishakiye. No kuri nje ntibikunda gusuzugura umurundi ndakubona ndagukatira ibyo ufise nkabirondera ahandi. Sasa twaraciye inzira zimwe z'abantu bagenda badusuzugura mu bihugu byabo kubera yuko bo bafise icyo bubatse, bafise amategeko bagenderako, bafise amasezerano basezeranye hagati journalist artist DJs bose bagendera ku kintu iki kimwe. Je nagiye Tanzania ngiye gukora show ya Kondengo yari wampamagaye, ari foto ya Safi wigeze ubona, hari foto ya Safi wigeze ubona. Safi bandika ati Safi yagize niki umuntu yakuye hano nayo yigeze ubona, ariko fashion naratumiona Harmonize. Izo zose ni inyigisho dushaka natwe kugira tukeneye ndabwo twebwe kwiyugara neza, tumaze kwiyugara tugaca dutera système défensif. Défense yacu iri so down, iri hasi cyane. Ndishyuwa yuko atamunyarwanda yaje ngaha imbere y'uko indirimbo zabo zigira ngaha bose baza bakurikira indirimbo. Which techniques bakoresheje nuko urigana fresh ndi Safi inzu yanjye ni ngaha, pembere yanjye ni inzu y'umubanyi, ahandi hari inzu y'umubanyi. Mu nzu yanjye ndavugije umuziki kuri volume nini cyane. Umubanyi icyo gihe aragirane arashikirwa
kandi ashikiriwe bisigura yuko atabubasha afise bwo kugabanya atari muri iriya nzu ibivugira mu muziki. Ni ukuvuga urusaku lezeko z'umuziki nyarwanda nuko kuntu bagiye bavuza ivyabo barabikunda baravyamplifia ku mubanyi turashikirwa. Tanzania barasakuza lezeko ziradushikira. Uganda hose batanguye kubaka iby'iwabo, kubaka ibintu by'iwacu sisatuke wenyine, kubaka industry murakenewe. Hakenewe ko abajournaliste bicara bonyine ubwabo bavuga bati no munsi tukuza naka kandi umuntu umwe ntiwoduza umuririmbyi. Dukeneye ko aba DJs ndabibira akabanga, hari aba DJs ngaha bagiye hamwe bamaze gutangura ibikorwa, batuza uwo bashaka bakamanura uwo bashaka ku neza y'igihugu no ku yindi kote ku neza yabo. Ariko si ikintu twagiye hamwe twese ngo tuje hamwe ngo kigirire inyungu ibice bitandukanye by'abantu, atagukumira abasigwa n'abasamba. In this music industry biriko birakura cyane. Rero DJs bagiye hamwe ndabazi bari mu baparticipa bariko baragerageza kunga umuziki w'Uburundi n'u Rwanda. C'est très bien, ni ibintu byiza, nta kibazo kuko marshe yacu ihuye n'amarshe yo mu Rwanda turunguka. Ariko system defensive y'ibihugu bibanyi byacu Tanzania, Uganda, system defensive iri très fort, irakomeye cyane, irabapermeta kwataka. System defensive ni iki? Nukeneye ngo ndazibiye umuziki nyarwanda, mushobora kuwuzibira ndazibiye umuziki muri Tanzania, ntibishoboka. Ahubwo wewe fata decision zawe ziha agaciro umuziki wawe. Muri ibi byamaze kugira amafaranga, umujournaliste arashikirwa, YouTuber agashikirwa, mwese twese turashikirwa. Ariko imbibe zacu ziruguruye. Jewe kugira ngo penetre hanze biracyagora, harava. Ndabateye inkuru kuri icyo kintu cya system defensive na system ya attack. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 muri Uganda Abatanzania bari barahinjiye, Abakenya bahinjiye, Abanigeria baje 2010 na 2011, Abagande barabyanga bati ntibishoboka, bariyunga n'aba DJs, abajournaliste n'abandi kugira ngo bace icyo kintu. Bagiye hamwe amaseminari yamaze hafi 6 months, amezi 6 bari bavuga kuri industry yawe. Nijya hari turicara tuvugana kuri industry yacu, amaseminari ikibuga 2-3, abajournaliste, abartiste ngo twicare hama dufunde iki kintu. Ni gake ariyo system yavuze ibere ya teamwork. Nitufise teamwork ni icyo nshoboye kiyongeza mu cyo ndashoboye, kiyongeza mu cyo ndashoboye, icyo ndashoboye hakavamo ikintu bite. Rero muri Uganda bashobora kuvuga bati turiha tax, umuririmbyi wese ava hanze tuza kuriha muri Amical, atuza kuriha muri Amical, ishyirahamwe ry'umuziki y'abanyamuziki muri icyo gihugu, haba amafaranga bakayakoresha ku nyungu z'abaririmbyi bo muri icyo gihugu. Abaririmbyi baraja hamwe barakora indirimbo yo gukunda aba DJs bose,
bavuze indirimbo zo hanze aho ni muri Uganda. Inyuma yaho umuririmbyi wese leta yarabumviye umuririmbyi wese wo hanze yaza muri Uganda yategeza muri ikori biri double kubera ko ayandi yashakenda mu kigega cy'abaririmbyi. Aya mahera yarafashije cyane mu gutegura ibiteramo byinshi by'abaririmbyi byatumye companies nkaya nka Beacon Wasindi Go Fresh bahurumbira cyane ibiteramo bya bene igihugu. Hama abanyagihugu baboneraho kuza bahura cyane mu biteramo gushikaho kuko communication ni ikintu cya mbere gushikaho bikunda barawukunda umuziki muri Uganda barawukunda cyane kurusha baba barasinda urugamba. Mu Rwanda mu 2009 inyuma yaho Tom Close The Ben kwikavuyo Medi bahejeje universite y'Ibutare baragiye hamwe barakompoza ikintu cyitwa team yabo. Iyo team kubera yuko bobo bari yari team y'abantu bari hit cyane cyo gihe sitwa mwibuka mama yiwe isi ndirimbo zose barazibuka system ya attaque igihugu kibanye yatambuye cyo cyangwa n'umunsi yatambuye haize imyaka kandi twaragwanye cyane kugira ngo umuziki wacu ushobore kwitefana. Bagiye hamwe baravuganye ku biciro abaririmbyi bose bategerezwa kuronka kuri buri concert ku buryo urondeye Tom Close byasha biba ngombwa yuko ahamagara ati ntugende batamuhaye yama. Nuko kuvuga ibyo byose byabaye habaye iki team work abantu bagiye bashira hamwe bafata decision imwe ikiza kibagana cyose kitegeza kumachako kikagendera muri règle du jeu kumvikana. Ibyo byarafashije cyane kuko ndibuka yuko n'abamenyesha amakuru baciye baza barabafasha. Akabirya muri 2011 Mars indirimbo za Uganda zari zafashe cyane mu Rwanda, indirimbo za Tanzania na Farious na Domingo baba barafuswe mu mashine yose y'amaserveri y'amaradiyo byose yo mu Rwanda. Hasigara 10% y'indirimbo z'abanyamahanga muri serveri z'amaradiyo yo mu Rwanda. System productive ikiratangura batangura guproducinga no kuvuga rugaye ibinyobwa byavuye hanze utegereza gukora Go Fresh nyinshi cyane zikwira abantu. Production zabo urazo zipsepari kandi ziri hot zipsepari kandi ziri so hot down. Dabesha wow, they are so organized, they create issue kunyundo habari bikoko haba kunyandiko haba melodies n'ibindi. There is something if you say originality ahakoro ku buryo indirimbo yose zose ushimira ati this is Rwanda. Why tuma tuvuga Rwanda? Bijya abantu baguma bavuga tuzimira abanyarwanda tugende. You can't and sisters, you can't. Work hard, love your people,
bafise zavuye mu rukundo bakubesha zavuye mu amashuri twicara tukiga. So Abatanzania twaje Abanyarwanda ingene byagenze n'imikozo rafutari bande kusaye indirimbo z'abanyamahanga zose kandi diditse ku neza yabo kandi barabikoze neza ahubwo bakwiye amashi kuko resultat après 10 ans ngiyi passport musu Nyarwanda bana mu Nigeria niyo yamwinjiranye kuko yaraprosedeje mu Rwanda mu Tanzania yarashize kuri and now uravye audience concert zabo n'aba Nigeria but here audience ya concert zacu ni Rwanda kandi gose si ikibazo parce que icyo ukoreye utegerezwa kukibona. So page Tanzania Diamond Platnumz aza aciye miyarara c'était la même année naji nasohoye inkuru y'ukuri haheze nk'amezi 3-4 asohoye Mbagala ndabesha. They have a big country bafise igihugu kinini gifise 46 million companies. Nta myaka ya stop nta barabigeze bagira because jewe ngiye kuza tubiki niki bateye imbere kuno ndakubwira ati this naraho bahovye ndakuruka ndaba fresh 2015 ndasubira ndasubira kandi kuyubaka 2017 ariho natanguye kuriwa kuri show Emilio kise 6 years 7 years ya carrière. Donc cette population il est uneducated. Uhereye kuri producer journalists artists n'abandi is very uneducated. No kuvuga nta na kimwe nari nzi ku gaciro kanje nta na kimwe umuproducer yarazi ku gaciro. Okay, Tanzania Diamond aje azana na speed idasanzwe. Hari abantu bavuze bati il a fait collaborer avec Diamond, monsieur mon grand. Ouais, ça c'est vrai. Les collabos de la Fasha pour expanding, but il a payé $40,000 pour le Yamaka. Non, c'est à peu près ça, $20,000. Mira oda boje yo kula sa $20,000. Mira oti wani yo kula sa $20,000. Mira aho dramati yo kula sa $20,000. Muri kiyo with industry get down. You can. So you food. Because of what? Itu buat tunajana tu no hivi. Tena baraza wana investisseur wanamufasha wa investissa as afise mind ili so smart nukuvuga yuko uri sharp ura prevent error ura ava kuyinjiramo. Okay, uraheba something kibikomeye kubera yuko ufite ikintu ushaka gikomeye kurusha. The sacrifice. Ibimaze. Igobus. And the pain kwa ngiyoki economically hejuru. Unamufasha Diamond arasika. Asika kwa huko satura mabavle 2014 we azakuwa yibereye hariyo Nigeria hikuwe. And here, jewe nsigarana ndapambana na bene wacu ko bakonvenka yuko indirimbo zora nziza. And bene wacu bavuga ati si nziza ya Diamond ni nziza kurusha iyo n'ubukato. Sohoye no lova prayer sohoye inyuma iyo n'ubukato. Tagoje yasohoye iyo n'ubukato. Naka asohoye iyo n'ubukato.
investor barabibona bararaba Facebook bararaba hose bace baradusobanurira agaciro turamanuka down. Even big artists ngaha bagiye imbere kuvuga ati indirimbo z'abandi n'ibikato bafise audience yabo birabibona bamwe barabitrustinga ko abaririmbyi baririmba inkebe bari babarundi baririmba inkebe agaciro karabura babandi twamamaza dushira hejuru baca barabona isoko. Diamond rero tugarutse yaje ashaka kumfabiro plus que human nature because muziki wao ushobora à la hauteur n'umuntu ni yatumije muziki muri Tanzania shuri yasanze baramwubakiye ariko hari ahantu yafashe arabishira hejuru cyane ubona ko ari Diamond ariko inyuma yiwe hari there is a big team plus de 100 personnes hari investor Texas ndetse n'ujya kwambika ikirato muri video teamwork. So nadoda mu bihugu bitatu byagiye bubaka industry yabyo mu buryo butandukanye bamwe bakuvye bakuvye bavuze bati nyamahanga hanze ashira amayira ikori muri amikali ishire ko itegura chaque 3 mois bikitera mu by'abaririmbyi. Okay, companies zirabyumva zashira amafaranga abantu batabakuka byabo avuye bari Uganda Rwanda Tom Cruise baje university n'ubwenge bwinshi bishobora gushira ibintu byabo neza barubakira abana babo gusona principle bya December. Okay, it's amazing. And Tanzania Diamond yaje ari smart work harder and arakonvenka inama shiga mateka zaho arakonvenka everywhere birakunda barabaha icyo bashaka birakunda umuziki azana n'abandi baririmbyi ariko tubona baririmbane bagode babaye menshi abo n'abaje hafi yiwe hari n'abandi bamurabiye baraba bakuru kubera ivyo yakoze. Sasa twebwe ona leo turi hehe muri team rock turi mu organization bishobora gukora ikintu umuntu bishobore bikunda abajournaliste bisaba yuko bicara hamwe kandi boss baza kutureba bakagira ikintu kimwe bafundika kitabaye uko nta mwabinjira abari ibintu nuko nyine kugira ngo tugende dutera intambwe. Navuze niko bishobora ku kibazo cya kubera iki badasohoka. Okay, icya kabiri wavuze ngo naka yavuze ngo muziki quality kuri jewe maze kumva umuntu avuga uko sinota umwanya wanje ndamukurikirana cyangwa ngira no parce que j'ai dans music industry ukuru ndayizi sishaka guta umwanya kumenya kwicyo ukuntu uyo turamushije tembe tugakora ibyacu nakakora ikibi kuko yavuze ibyo yiyumvira ni liberté yiwe nta n'umuntu ufise kububasha. Okay, ibyo bintu byawe n'ibijanye n'ivyanje ntuzombona genda ugushaka ariko abantu bavyumva kumwe bari ko tuguma twumva abatabyumva kubi abakoze amakosa bonakangiza iki twemi tubona ayo makosa niki tuko turakora kuvuga ati hafi kizu no ntacyo bifasha kuba kurugara music ya Rwanda ngo ntihagire umuriri byinjire ntacyo bifasha ntabaki but work hard shaka amategeko y'akazi kawe ari this dore gukora iki abajournaliste turakeneye dufisikiga cyacu dufisiki ishyirahamwe ryacu dufisini nuko twe dupanze umu artist wese atazogira umuntu uzogenda umuntu ku neza yabeshi apana ku neza y'umuntu. Turabandanya icyo kibazo cya kabiri bavuze ngo cyangwa quality y'abantu batabyumva kumwe no
sishobora avec mindset yanjye sishobora sitabiraba bijya hasi sinanabiraba ndayibonye ndaturenga nkikomereza kuko je bise mindset zanje nifuza gusanga nifuza legalize yuko parce que nabunze cyane legalize nifunga there is no more people tubona kubera yuko iyo twicaranye nta kintu na kimwe genda ndahungukira industry vyumviro dushira hamwe none wa ndi abantu kwanje inshuti zanjye tubyumva ko mwe dushaka ikintu tukajana abandi banaronka inshuti nyinshi dufashanye wino rugamba yaba kubamenyesha amakuru y'abantu ku bandi icya gatatu 10 millions francs 10 millions francs amafaranga ngerageje kuri aba investors ngene na investors muri Hello Africa amafaranga maki cyane ahama narumvise Jempole yani nokiraho avuga yuko bizogorora cyane yuko bayaba yuko amashirahamwe adatanga sponsor ikomeye kubera ko amashirahamwe adatanga sponsor ikomeye nuko satupata agaciro afise ariko uzanye mu Rwanda bahawe cyangwa mu Kenya cyangwa indi afisa agaciro ngaha kurusha wewe mwene gihugu kubera yuko wewe mwene gihugu nta gaciro ufise umwene wayo yarasohoye indirimbo uvuga ko ari inkebe uvuga ko ari inkato wanga kuyimvuza ataguhaye akantu ugenda ukavuga ati aho gusa ni fake urafa gukoresha page yawe kugira ngo uponde gusa negative only every day negative nta cyiza bigeze uvuga ku muririmbyi wamusanze mu cyumba aryamye abantu barabona ghetto yiwe nta gaciro afise yakuriye mifa kubera muri ghetto yiwe ntabwo ari ifata neza ubuzima ntiburakunda umuziki nturamuriha afise agatanda kamake afise idirisha imiryango si sawa wishize hanze wikoze mu nda the end of the day iyo umunsi mwe bw'abajournaliste muzota agaciro n'inzogata umunsi dataye agaciro n'inzogata ndabeje bimeze uko abantu bize ibyo biga ariko no mu buzima busanzwe biriho isi irakwigisha kugaruza amahirwe yo kujya kwiga ku ishuri rero bati satwi 10 miliyoni z'ofura rwose sinishobora kuzana sinishobora kabisa ariko nzobwirwa naho ibyo bike byameka ntegura ibyanje sinigeze nana ko muri ibyo hanzaza ahubwo nashaka ko tugira agaciro kamwe banashima cyangwa igengire akamusoma ko ndi mu gihugu cyanje nta mikoro kuko nta mikoro nanga akazi ku bantu benshi bakunze amavideos n'ibindi n'ibindi mu gihugu kubw'ibyo rero bavuze ko batazorha bicaye kure ati ntibazorha satwi ntibazorha bizogorana sponsor niye ku rundi ruhande afise rezo afise rezo but iyo rezo yose ndayigira kuko yavuze ushaka kubaka sinkeneye ngo kubona retour y'iki kintu iyo decision uno munsi jewe ntayibonye aba future generation zitoyibona and ibyo muri uno munsi ibyo dukora nta bantu babibona uno munsi bazobikoresha indwara turwana zo tutatsinze zo tutazotsinda abantu bazozitsinda kandi kubera yuko uburundi ari ubwacu twabuhawe n'Imana tuzotegerezwa gutsinda kuri urugamba twatanguje tuzotsinda n'ingorane
Imana ntiyaduhaye ubwenge. By the way, ndashaka kuvuga things ziri sanse ariko kuba example yayivuze ari muri kurabo ngera turamuzi turabana hajya nta sanse bigira. Tuva ngaha tukibagira satbi ibyo wavuze ibyo wabaje kabaro kamanitse ndakubenda ndambe satbi ndaba ibyo wavuze n'ibyo nyene ndashaka kusira ngende tu pass ibindi cy'amakuru kuko jewe yaba mwera music yaje uje nyine simba ndino ngaha muri igihugu banaragiye gutembera nanje nk'abandi ariko fuko reka abana banyu ku bintu byose